turabona yuko hariho indwara tutakibona kenshi. Kera twarabona abana benshi bagwaye agasama, ariko ubu ntibakiboneka ari benshi. Ukubashimira ko bitaho abanyagihugu bakabazanira imiti kandi bakayironka ku gihe, kuko nta na rimwe turigera tubura amavaksin, turayaronka kandi ku gihe. Nitwa Nyawakira Bonoze, ndi umu-infirmiere, nkora kuri centre médicale SOS ngaha mu Nyakabiga muri service ya vaccination. Igikorwa ca vaccination kiragenda neza. Abana iyo babazanye turabaha amarandevu, hama abavyeyi bakagerageza kubirespekta, bakaza ku gihe ku marandevu twabahaye, bakayakurikiza. Kiretse nk'umwe hari aho bishika. Yego. Umwana ubwoko bw'amavaksin dutanga, umwana akivutse turamutera BCG, tumutera ku kuboko k'ukubamfu, hama tukamuha na mama polio, antipolio, hama tugaca tumuha randevu ku kwezi n'inusu. Agarutse ku kwezi n'inusu turamutera inshinge zibiri, tukamuha na mama abiri ku kuboko, amama abiri mu kanwa yo gukinga ubukangu. Izo nshinge zibiri zirakinga indwara nyinshi. Hariho indwara ya diphtherie, tetanus, coqueluche, tugakinga hepatite na mugiga. Ibyo byose turabikinga, n'indwara zimwe zo gucibwamo. Dutangura umwana akivutse, niho dutangura kumucandaga, hama duca tumuha randevu duca tumuha randevu akagaruka ku kwezi n'inusu. Akwije ukwezi n'inusu duca tumusubira tukamuha randevu akagaruka kuri abiri n'inusu. Aje kuri abiri n'inusu dusubira kumuha randevu akagaruka kuri atatu n'inusu. Kuri atatu n'inusu aje duca tumuha randevu yo ku mezi atandatu. Akwije amezi atandatu aje duca tumuha randevu yo ku mezi 9. Ku mezi 9 aje tumuha randevu yo ku mwaka. Hama akwije umwaka turamuha randevu yo ku mwaka n'inusu. Akwije umwaka n'inusu duca aronse iby'umwaka n'inusu duca tumusezerera. Twebwe ngaha muri programme tuba duhejeje. Ibisigaye najya mama yo gukinga uruhumyi ya vitamine A, babironkera muri quartier bakabihabwa n'abaremesha kiyago. Uko amezi atandatu aheze baca baja baramuha gushika ku myaka 5. Mu ncamake barabikurikiza, mugabo hariho bamwe usanga bacegwa canke bagasiba, ugasanga baracerewe, mugabo si benshi bacegwa, benshi barabikurikiza. Ingorane duhura n'iki gikorwa ca vaccination nuko hariho ababyeyi bamwe usanga basamara, ugasanga yarataye kajya gafishe ka vaccination, ugaca aje rero kubera utabuzi incanco umwana aba yararonse, dusaba gusubira mu bitabo. Ibyo rero bigaca bidusubiza inyuma, kuko dusubira inyuma turondera wa mwana aho twamwanditse, tugaca turaba n'incanco amaze kuronka, tukabona kumukorera iyindi fishi. Nk'ibyo biradutwara umwanya. Mu ncamake niyo ngorane dufite. Birashika, duhora tuja turabaronka rimwe. Yego, birashika. Hari aho usanga biri mu rurimi utumva, ugasanga uriko uragenda gusiguza.
kenshi duca tugenda ku badogiteri, hari aho biba biri mu Congereza ugasanga ntubitahura, ugaca ugenda kubaza ababyumva. Mugabo byinshi nk'ibiri mu Gifaransa, nk'abavuye mu Rwanda turabyumva, abavuye muri Congo turabyumva, yego Tanzania niho bigorana gatonya, ariko nabone turabakira. Kuri calendrier kubera tuba tubona iyo fishi tugora, twebwe duca tumukorera iyiwacu, hanyuma agaca aja arakurikiza amarandevu uko kwirande, agaca aja araza kwirandevu twamuhaye, duca tumukorera iyindi fishi tukabandaniriza aho yarageze, kuko tuba tubifise muri registre. Umwana wese aje turamwandika muri registre, aje kuri randevu turuzuza akarya gafishe kiwe, tukuzuza no muri registre, hanyuma tukamwuzuriza amavakise yose amaze kuronka. Mu gihe yagataye rero duca turaba muri ya registre, dusubira inyuma tukarondera aho twamwanditse, kuko na nimero yiwe ntayaba afise, nta na kimwe aba afise. Dusubira inyuma tukarondera wa mwana gushika tumutore, hama tukabona kuzuza. Ego bishobotse, yego haraho akazi usanga katubanye kenshi, birashika. Personnel yari ikwiye, mugabo hari aho usanga hariho uri mwikonje canke akagwara, ugasanga hariho uza kurara izamu uwundi yaraye, kuko ntidukorera ngaha muri iyi serivisi ya vaccination gusa, no muri izindi serivisi turaja gukorerayo, n'amazamu turayakora. Bishobotse vyoba vyiza. Nko mu kwezi guheze twakiriye abana 263 mu kwezi guheze, bose hamwe twakiriye abana 263. Abaremesha kiyago turakorana, nk'ubuye tubonye nk'umwana yacerewe kuri vaccine adaherutse kuza, turabatuma bakagenda bakamurondera bakamuza, mu gihe ari uwo ngaha mu Nyakabiga. Mugabo atari uwo ngaha mu Nyakabiga biragoye, kuko abaremesha kiyago dukorana bakorera ngaha mu Nyakabiga. Ari uwo mu zindi quartier ahoye byo tugora, ntiduheza ngo tumushikire. Yego si bake, igitigiri ntaco nzi ku mutwe, mugabo barahari kandi batari bake. Jewe impanuro nobaha nuko bozana abana kuri vaccine, kuko turabakingira ingwara zitari nke. Turabona yuko hariho ingwara tutakibona kenshi. Kera twarabona abana benshi bagwaye agasama, ariko ubu ntibakiboneka ari benshi. Niyo bishitse birashobora gushika ugasanga umwana aragwaye agasama kandi yaracandazwe, mugabo niyo bimushikiye ntaheza ngo asinzikare. Rero nohanura abavyeyi ko bozana abana tukabakingira ingwara, ntibahave bagwara ngo basinzikare, kandi hariho imiti kandi baronka ku buntu. Ahubwo kubashimira ko bitaho abanyagihugu bakabazanira imiti kandi bakayironka ku gihe, kuko nta na rimwe turigera tubura amavaccine, turayaronka kandi ku gihe. Rero hoba ari nko kubashimira kandi no kubankuraje ngo babandanye bitaho abanyagihugu, babaronse imiti nk'uko bikwiye. Mira, ahora mira, no sé. Vas, dame comida.